nkuko vyamadereze kwa bahizi Beni Bertrand mbere ko twinjira mu kiganiro cyo dufite amakuru menshi yo kubabwira niyo mpamvu rero bwana Patrick wacugira ko nko mu gihugu gisahira ndabakengurukire cyane gose nawe ndinda gukengurukire cyane gose nuko inkuru zanje 10 tugiye kuzera muri equipe ya FC Barcelona. Ni muri FC Barcelona bafise match baraye bakinye ijoro rya kendetse baza gutsinda ibitsindo byinshi cyane, ibitsindo bigira kuri indwi vyose ijoro rya kembere ya equipe ya Valence. Nuko FC Barcelona bariko bakora akazi kadasanzwe ni muri kano kanya tugeze genekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere gusa, ariko FC Barcelona baramaze gutsinda ibitsindo birenga ijana vyose hamwe muri nako muri La Liga Santander mu nkino nako muri rusange mu nkino zigira kuri 32 bamaze gukina ino sezo. Ibitsindo bigira ku ijana na kimwe n'ibintu bidasanzwe bisigura ko muri rusange gufatira hamwe amoyenne za gusanga Barcelona n'imiburi buri bafise amahirwe yo gutsinda ibitsindo bigira kuri bitatu kuri buri rukino bakina gufatiye kuri bino biharuro. Ni mu gikandi kurundi ruhande ni kwa Real Madrid ku musore twa Alphonso Davies niwe tugiye kwerekeza. Nuko Alphonso Davies ngo yari yamaze gusa no wemerera equipe ya Real Madrid kusinyira muri kuno kwezi kwa kabiri ku mwaka uheze. Alphonso Davies ngo yari yemeye wanashima yari yabemereye kubasinyira amasezerano, ariko mugabo ngo icamo babaje cyane no kumva umugwi wa Real Madrid wanse kumutanga ko amafaranga ngo mugure mu gihe Bayern Munchen wari umaze kwemera kumugurisha mu ciri heze. Ibi byaciye bituma uno mugabo yitwa Alphonso Davies ayumva umenga ateshijwe agaciro na equipe ya Real Madrid nk'umukinnyi adashobora kugwa amafaranga, ahubwo bakeneye gusa kuja kurondera kubuntu. Ibi rero byaciye bituma uno mugabo ahitamwo kumviriza ubusabe canke amasezerano mashasha equipe yitwa Bayern Munchen. Tuje kwa Dani Ceballos umusore wa Real Madrid, ndetse benshi batangiye kuvuga bati uyu mugabo ariko atangura kutwibutsa Toni Kroos. Ni mu gihe kinyamakuru Relevo kiriko kiragerageza kuvuga kuri no musore yitwa Dani Ceballos. Ni Relevo cavuze ngo Real Madrid muri kano kanya bariko barafata Dani Ceballos nk'umukinyi ashobora kuza kuzuza inshingano z'umugabo yitwa Toni Kroos mu gihe yobahawe umwanya. Rero ngo ikintu kijanye na equilibre canke nk'uburinganire azana mu kibuga ndetse na effort akoresha muri buri rukino rwose akina, bino rero ngo ni bimwe mu bintu biriko bituma Real Madrid bumva ko nivyo ntibashobora kuronka Toni Kroos nk'umukinyi bari bafise mu mwaka canke mu myaka irenganya, ariko mugabo ngo barabona potential muri umugabo witwa Dani Ceballos nk'umugabo ashobora kuza muri Real Madrid agatanga vyiza acane gose. Ngurigira kane tuyerekeze muri Arabia Saudite ndetse na Brazil muri rusange, ari kwa Neymar Junior. Neymar Junior mu minsi iheze byavuzwe cyane ko ashobora kwerekeza muri Brazil gukinayo, ariko mugabo nyuma bikaza guhinduka gato, bikavugwa yuko equipe yitwa Al Hilal yanse kumviriza equipe ya Santos kugira ngo baganire ku kijanye no kujayo kwa Neymar Junior, aho Neymar Junior yahereye gukina umupira w'amaguru. Rero ikinyamakuru nako umunyamakuru yitwa Fabrizio Romano yamaze kuvuga yuko equipe ya Santos ino ngo iri hafi cyane yo kwemeranya no mugwi witwa Al Hilal, ndetse kubijanye n'amajambo amaze kugana kandi bimeze neza cyane kugira ngo Neymar Junior muri kuno kwezi kwa mbere ashobore kwerekezayo. Rero Fabrizio anavuga yuko ibintu biri officiel canke intambwe ziri officiel tuzozimenyeshwa mu ndwi iza kubijanye n'amasezerano ya Neymar Junior, ndetse Neymar Junior ngo kurande gwiwe yamaze we kuvalida no kwemera ibyo gushobora kuja muri iyi equipe ya Santos yahozemwo okera. Ni mugihe kandi tugaruke muri FC Barcelona harakano k'amateka baraye bakoze nyuma yo gutsinda ibitsindo bigira kuri bitatu vyonyine mu minota idashika 15 ca 15 gusa. Ibi byabaye amateka, byabaye inshuro igira gatatu gusa mu mateka ya equipe ya FC Barcelona bashoboye kubikora. Mu minota igira kuri 15 Barca barabikoze mu rukino bakinye mu kwezi kwa kane 2008 bakina na equipe ya Valence, barabikoze mu kwezi kwa 10 2008 bakina na equipe ya Atletico Madrid, bongeye kubikora kandi ijuru ryakeye bakina na equipe ya Valence. Ibi rero byabaye igira gatatu gusa muri kino kinjana ca 2021 equipe ya FC Barcelona ishoboye gutsinda ibitsindo bigira kuri bitatu mu rukino rumwe mu minota igira kuri 15 ya mbere. Ni mugihe kandi kurundi ruhande tuje kwa Talisca
muri hariya muri Arabia Saudite. Ni uno musore asanzwe yamuka mu gihugu ca Brazil akina ekipe Al Nassr. Aka kanya biriko biravugwa cyane ko ashobora kuva muri ekipe ya Al Nassr aje kurondereza ahandi ekipe. Aka kanya avugwa muri ekipe ya Jose Mourinho bahita Fenerbahce. Iyi ekipe rero muri Turkiya niyo ekipe biboneka kandi ko no musitwa Atariska ashobora kwerekezamwo muri nako ayereke kwerekeza agukinamwo muri rusange mu minsi iri imbere. Ni mugiye kandi ku rundi ruhande tugaruka kwa Robert Lewandowski muri ekipe ya FC Barcelona. Robert Lewandowski aka kanya yamaze kwerekana ko ari umwe mu bagabo bafise ico bamaze mu bijanye no kubona izabo muri ekipe ya FC Barcelona, nubwo benshi bagiye barakengera performance ziwe mu nkino zigiye zitandukanye, ariko aka kanya yoboje inkoni y'icuma amahiganwa agiye atandukanye ariko arakina. Robert Lewandowski muri La Liga Santander inyuma yo gutsinda igitsinda ijoro ryakeye yaraye kwije ibitsindo bigera kuri 17 muri La Liga, kandi ni nawo mugabo muri kano kanya amaze gutsinda ibitsindo vyinshi muri UEFA Champions League, ageze mu bitsindo bigera kuri 9 mu gihe arusha igitsindo kimwe Rafina ndetse arusha ibitsindo bigera kuri 2 Vinicius Junior, ndetse aka kanya mu nkino zigera kuri 30 gusa amaze gukina ino sezo. Uno musore Robert Lewandowski no mugabo amaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 29, byumvikana ko muri rukino hafi akakuzuza igitsindo kimwe. Ni mugihe uno mugabo buri championnat canke buri higanwa mu mahiganwa agera kuri amaze gukina ino sezo yarashoboye gutsinda igitsindo. Uno musore rero canke no mutamo w'imyaka igera kuri 36 numwe mu basatirizi bariko berekana ko ari muri beza mu mateka y'umupira w'amaguru muri rusange. Nimugiye kandi tuje kwa Ruben Amorim. Abasore bagira kuri batatu bariko baravugwa, harimo umusore twa Victor Gyökeres ndetse umusore twa Florian Wirtz ndetse na Ashraf Hakimi. Aba ngo ni bamwe mu bakinyi no mugabo asanzwe amenyereza ekipe ya Manchester United ngo yipfuza cyane ko bomusinyishiriza ino sezo canke muri kuno kwezi kwa gatandatu kugira ngo aze kuduza effective yiwe, ayizere ko ibintu bidasanzwe canke ibintu bihambaye. Ni mugiye kandi kwindi inkuru twoca ko inkuru igira 8 ni muri Paris Saint-Germain. Muri Paris Saint-Germain bano ngo biteguye guha amahirwe canke biteguye gufasha Ibrahima Konate kuza akabakizigenza wabo. Ngo Paris Saint-Germain bariko bararondera cyane uno mugabo yitwa Ibrahima Konate asanzwe akina inyuma mu mutima wa defense mu gwitwa Liverpool. Kimwe mu bintu ngo bashaka gukoresha mu kumukonvenka no kumuzana bamubwira ngo urashobora kwitwa kizigeza wa equipe ya Paris Saint-Germain mu gihe wo kwemera kuza kudusinyira muri kuno kwezi kwa gatandatu. Rero ibi ni bimwe mu bintu biri kubiravugwa cyane mu gihugu cy'Ubufaransa, bavuga bati Paris Saint-Germain namwe mugomba gukavya. Abandi bakavuga ngo mu gihe Paris Saint-Germain uza kuronka mu defenseur nka Ibrahima Konate vyoba ari ibintu bidasanzwe kuri bo, na cyane ko ari umwe mu migwi ikeneye kuza guhangana ari muri UEFA Champions League canke muri Ligue E bakabandanya bita abami muri cyo. Ni mugiye kandi ku rundi ruhande mumenyereza wa kera wa Manchester United bamwita Ole Gunnar Solskjaer. Uno aka kanya ngo nta wundi mugabo yipfuza gusinyisha imbere yuko bugara isoko ry'igura n'igurisha ryo muri kuno kwezi kwa mbere uretse bwo yitwa Carlos Casemiro no musore muri equipe ya Manchester United. Ubona yuko nawe bitariko biramworohera bivanye n'ikibazo ariko arahabwa na Ruben Amorim ndetse n'ibindi bitandukanye biriko biragerageza kugomba kumusohora muri ino equipe ya Manchester United. Rero ngo Ole Gunnar Solskjaer aravuga ngo mumwe mu bakinyi nipfuza cyane gusinyisha muri kuno kwezi kwa mbere n'umugabo yitwa Carlos Casemiro, ni mumunzanire hanyuma nanje mugire ivyo umuntu manye. Ni mugiye kandi ku rundi ruhande mu isoko ry'igura n'igurisha nuko mu isoko ry'igura n'igurisha nuko imigwi igitandukanye iri kwiravugwa harimwo no mu gwitwa Liverpool bano ngo bariteguye na cyane kurondera imiliyoni zigira kuri 10 bakerekeza muri equipe ya Feyenoord kuja kurondera igisore citwa Anis Haj Musa kugira ngo barabe yuko bogisinyisha. Ibi rero ni bimwe mu bitanguye kuvuga kuri equipe ya Liverpool, nubwo muri kano kanya takintu gikomeye cyane kiramara kuvyerekana ko Liverpool yo biri interesse cyane n'uno mugabo, ariko mugabo biriko biravugwa cyane ko Liverpool ashobora gutangiza imiliyoni zigira kuri 10 kuri kino gisore ca Anis Haj Musa muri equipe ya Feyenoord kugira ngo barabe yuko
yuko abogisinyisha muri Arsenal bariko barondera Nico Williams wa Athletic Bilbao. Nico Williams inyuma yo gukatira equipe ya FC Barcelona bakavuga bati natwe turiko dutegereza guca duhindukiza umugongo inyuma yuko wase kuza muri equipe yacu. Akakanya Nico Williams ni umwe mu bagabo bariko baravuga mu gitandukanye na Chechene muri Premier League. Equipe Arsenal bano ngo bariteguye kurekura imiliyoni zigera kuri 42 ziri kuri Cross Liberatoire y'uno musatirizi wa Athletic Bilbao ku ruhande iburyo na kwibubamfu kugira ngo baraye ko bamusinyisha miliyoni 42 ku meza. Aya mafaranga ngo Arsenal baremera kuyatanga muri Athletic Bilbao kugira ngo bagure Cross Liberatoire y'uno musore yitwa Nico Williams. Ni mugiye kandi ku rundi ruhande agakuru kabeza ka bonus ni muri equipe ya Liverpool nuko mugiye witwa Napoli ngo nawo uriteguye kuza guhangana n'imigwi yo muri Arabia Saoudite kuza kurondera umusore wa Liverpool yitwa Darwin Nunez. Uno musore bivugwa cyane ko ashobora gusohoka muri equipe ya Liverpool imiliyoni 75 zirashaka kumusora muri iyi equipe ya Liverpool. Rero ngo equipe ya Napoli nayo yumva yoja mu migwi yiteguye cyane kuja kurondera uno musore yitwa Darwin Nunez kugira ngo bamusinyishe mu busatirizi kuri nimero 9 zaho. Yes, urakoze cyane Patrick ku nkuru 10 waduteguriye uno musi. Reka nova nyarukije nanje ninjire mu nkuru 10 zanje. Inkuru 10 ziza kuba hanini zishingiye ku vyaraye bibereye mu rukino rwari guhuza umugwi wa FC Barcelona n'umugwi wa Valence. Ntabwo ari inkuru canke se ntabwo ari inkuru imvago y'igicikazo si ko equipe ya FC Barcelona bare batsinze equipe ya Valence ibitsindindwi kuri kimwe kuko siyo equipe iza kuba siyo equipe ya mbere ikubiswe ibitsindindwi muri no saison ya FC Barcelona. Ndabibutse equipe ya Real Valladolid hari equipe atanguzi kubitwa Chelsea yitwa Nyandwi, ariko tumwe mu duhigo twaraye dukozwe nova ngo mu ijoro rya rike. Reka dore kuri equipe FC Valence nova ngo wabaye nova ngo umugwi wa mbere utsinzwe ibitsindo 4 mu minota 24 bya mbere mateka kuva 1924. Ibitsindo 4 mu minota 22 Barcelona bare batsinze equipe ya FC Valence byaheruka kuba 1925. Ikira cyo mumenya nuko ku munsi w'ejo Lamine Yamal yakwijije pasi 10 sivyo muri La Liga Santander. Lamine Yamal yaciba umukinyi wa mbere akiri muto imyaka 17 n'amezi 6 ashikanye no mvango pasi decisive 10 muri saison no mvango muri saison imwe muri amashampiyona atarakomakomeye ku mugabane wa Burayi. Ku myaka 17 n'amezi 6 Lamine Yamal yabaye umukinya kiri muto ashikanye imipira ivamwe ibitsindo 10 muri amahiganwa 5 akomeye ku mugabane wa Buraya. Akandi gego karaye nabongo karaye gashitsweho na equipe ya FC Barcelona. Murabizi ko muri mita FC Barcelona bagiye kuruka afise ibitsindo 5 ku busa batsinze equipe ya Valence. Burya ngo ibi bintu vyaraye bibaye ko Barcelona bagenda minota 45 cya mbere bafise ibitsindo 5 ku busa. Vyaheruka mu kwezi kwa 4 2015 Barcelona imenyerezwa na Luis Enrique. Murayizi Barcelona yari remontada Barcelona ya MCN ubwo batsinda umugwi wa Getafe kuri Camp Nou mita bagiye Getafe bayikubise ibitsindo 5 ku busa. Jetenas Flick n'abasore bango bare bafashe equipe ya Valence bayitsinda ibitsindo 5 ku busa muri mu minota 45 igice cya mbere. Vyatumye no vango Barca igaruka kuri amateka yabo baheruka 2015. Bisobanura ko imyaka 9 na imyaka 10 wanashima. Imyaka 10 ko vyabaye 2025 imyaka 10 yagombira umane Barcelona batazi gutsinda ibitsindo 5 muri mita mu rukino rumwe muri La Liga EA Sports.
tukiri ngaho nyene ku gakuru kagira kane nakuduhigo nyene mugenzanye Patrick aje kwabwira ko Barcelona yaraye kwija ibitsindo 101 mu nkino 30 novuga ngo na mvago mu nkino 32 sivyo rigize ijya kane mu mateka ya FC Barcelona batsinze ibitsindo birenga ijana mu nkino 32 babiheruka muri sezo ya 2011 isha 2012 ico gihe mu nkino 32 Barcelona batsinze ibitsindo 102 babikoze muri sezo y'igihumbi kimwe 1942 babikora muri sezo y'igihumbi kimwe 1998 ndetse nino sezo ya 2011 na sezo ya 2024 rero umudagi agarutse mu mateka inshuro ya kane amateka ya Barcelona batsinda novuga ngo ibitsindo bingahe ibitsindo novuga ngo ibitsindo birenga ijana mu nkino 32 umugabo bita Fermin Lopez kugego ka gatanu ku nkuru ya gatanu Fermin Lopez yaraye atsinze ibitsindo 2 muri 5 anatanga imipira avuyemo ibitsindo 2 muri mvago mu bitsindo 9 nako mu bitsindo 7 Barcelona baratsinze ikipe ya Valence Fermin Lopez atsinze ibitsindo 2 anatanga mvago imipira avuyemo ibitsindo 9 no kuvuga ko yatsinze igitsindo ku munota wa 24 anatsinze igitsindo ku munota wa 45 atanga pass decisive gitsindo cha Rafinha ku munota wa 14 anatanga pass decisive gitsindo cha Lewandowski ku munota wa 36. Fermin Lopez yaciye aja no agira umukinyi wa kane muri imyaka 10 abikoze mu rukino rumwe agatsinda ibitsindo 2 akongera agatanga pass decisive 2 ibi bintu vyarekwa gukora Lionel Messi yabikoze 2019 bakina mu gwa Real Valladolid. Lionel Messi amaze kubikora inshuro 5 Suarez yabikoze inshuro 5 Griezmann yabikoze inshuro 1 Fermin Lopez no musore w'umunya Espagne kiri muto yinjiye muri aka gahigo mu myaka 10 heze kumukinya yagize uruhare mu bitsindo 2 atsinze ibitsindo 2 atanga n'imipira ivamwe ibitsindo 2 mu rukino rumwe rwande rwa mvango rwa La Liga sivyo. Dietans Freak yaraye yujuje ibitsindo 101 amenyereza Barcelona mu nkino 32 burya ngo abaye mumenyereza wa kabiri mu mateka y'umupira w'amaguru abikoze vyihuse inyuma y'uwo bita Erenio Herrera. Uyu Erenio Herrera n'umunya Argentine yamenyereje equipe ya Atletico de Madrid mu myaka y'igihumbi kimwe 1950. Uno mugabo yakwije ibitsindo 100 birenga mu nkino 31. Dietans Freak yaraye yakwije ibitsindo 100 birenga mu nkino 32 vyatumye yinjira no vango mu gahigo kabamenyereza mvango aba mu mumenyereza wa kabiri abikwijije mu nkino zike canke se mu nkino zihuse. Urumva ni match bitsinda 7 kuri kimwe yase Barcelona na Valence yari mvango kuba mu duhigo twinshi. Inkuru y'indwi nimwe mu nkuru iri gutradinga cyane yanatangaje umumenyereza Dietans Freak. Uno mugabo yinjije umusore bitwa Pablo Torre ku munota 78 ngo burya gahunda yari yo kwinjiza umugabo bitwa Pablo Gavira. Abantu mwanabonye uburyo uno musore yagiye muri eshofma mu nyuma tumubona ari guhobera na Freak muri match turavuga ngo Gavi agiye kwinjira mugabe irangira atinje hinjira umusore bitwa Pablo Torre. Bivuga ko uno musore Gavi inyuma yuko Freak amubwiye ati musore itegure winjire, Gavi yegere Freak amubwiye ati no atoya iki gihe Barcelona rifise ibitsindo
ivuga ifite ibitsindo bitandatu ku busa nako ibitsindo indwi ku busa byamaze kuba bikuri ibitsindo indwi kuri kimwe. Uno musore yegere Afrika amubwira ngo ya ujya musore Pablo Torre mwinjize nawe asome kunturire cenze wandakinzi n'inkino. Bivuga rero ko ari kimwe mu kintu catangaje ubuyobozi bwa FC Barcelona biyumvira iyo mentality no musore bitwa Gavi yo kwiyumvira kuri mugenzi we. Frika cavuga ngo fend off uno musore azoba kapitene wa FC Barcelona. Musore bitwa Gavi bivanye niyo geste yakoze yo kubwira Dieterance Frika ati ibintu vyo kunyinjiza banzu vyihoze injiza umusore bitwa Pablo Torre je ndamaze gukina nawe aje kugira iki gusoma kunturire. Reka tuve muri FC Barcelona y'abagabo tuze muri FC Barcelona bigeme. Ku munsi w'ejo nyene ku munsi w'Imana isahindwi hari ko Super Coupe ya Espagne mu bigeme. FC Barcelona batsinze equipe ya Real Madrid muri El Clasico bitsindo 5 ku busa. Inyuma y'iyo El Clasico mu gihugu ca Espagne bari kuvuga ngo El Clasico mu bakobwa ntibaho. El Clasico mu bakobwa ntibaho. Bari kubwira Perez ngo genda wiga uburyo Barcelona bari kubaka football feminine yabo ubundi uze baka equipe. Muti kubera iki? Mu nkino 16 ziheruka Barcelona imaze guhura na equipe ya Real Madrid muco bitwa El Clasico biyamirije mu ijoro ryari cyavuga ati nta El Clasico iriko mu makobwa. Barcelona imaze gutsinda inkino 16 banganya inkino ubusa sivyo batsindwa inkino ubusa. Muri izi nkino 16 FC Barcelona imaze gutsinda ibitsindo 58 mu izamu rya Real Madrid yabigeme mu gihe Real Madrid yabigeme imaze gutsinda mu izamu rya Barcelona inkino nako ibitsindo bitarenze bitandatu. Abantu muri live muri kubona uburyo ibitsindo byagiye kuba bitirekwa mu izamu rya Real Madrid n'ababigeme ba FC Barcelona ba Putellas n'abandi. Rero ibi bintu byatumye imyeshamakuru vya Madrid bibwira Perez ngo nta gahunda ya El Clasico iri kuba mu bigeme utaravye uburyo wubaka equipe. Rero FC Barcelona yabigeme bare banatwaye Super Coupe ya kane bare batwaye Super Coupe ya kane bikurikiranya hariya mu gihugu ca Espagne 2022 barayitwaye 2023 barayitwaye 2024 barayitwaye na 2025 rero abasore baraye nako ababigeme bese Barcelona baraye bayitwaye. Yanabe rero Super Coupe yabo igira kane bikurikiranya Super Coupe d'Espagne mu bigeme igira kane bikurikiranya bano basore ndako bano bigeme ba FC Barcelona bare batwaye batsinze ikipe ya Real Madrid ibitsindo 5 kubusa. Rero muca munabihuza neza no mu bahungu murabizi ko Super Coupe y'abahungu mu bagabo Barcelona batsinze ikipe ya Real Madrid ibitsindo 5 kuri 2. Rero bacavuga ati uno mwaka Barcelona muri Super Coupe babangamiye cyane ikipe ya Real Madrid kuko yaba mu bigeme ndetse no mu bagabo Real Madrid ngo yabikijwe ibitsindo 10 mu gihe yo yifitiye ibitsindo 2 mu nkino za Super Coupe zahuje n'ubanga bigeme ndetse n'abagabo muri FC Barcelona. Lamine Yamal inyuma yo gutanga assist ku gitsindo no vango cambere assist ya musore bitwa Frenkie de Jong yacha kwiza assist 10 canke si imipira ivango ibitsindo 10 mushikoro mwanya rero niwe ayoboye abakinyi bamaze kubatanga imipira ivango ibitsindo byinshi muri La Liga EA Sport no mwaka. No musore afise assist 10 ndivanga amaze gutanga imipira ivango ibitsindo 10. Umukurikirana ni Jude Bellingham wa Real Madrid afise assist 6. Rafinha wa FC Barcelona afise assist 6 ndetse na Inaki Williams wa Atletico Bilbao afise assist 6. Rero uno musore uno mugabo Rafinha nakuno uno musore bitwa Lamine Yamal namwe masore ngo agapira agakora ko akabora neza kugira ngo ibitsindo biboneke. Inkuru ya nyuma rero umva ko nagaze mu buhigo mugabo reka nce gatoya muri transfer bamwitwa Miguel Almiron uno musore wa Newcastle bivuga ko deal yamaze kuba iba down cyangwa se byamaze kuba bihera ku mpande zose. Uno musore agiye kwerekeza muri equipe ya Atalanta
ngo Atalanta muri Atalanta United muri MLS. Hapana Atalanta Bergamo mu Butaliyano. Miguel Almiron yaragiye kuva muri equipe ya Newcastle ku miliyoni 12 yerekeza muri MLS. Avuye muri equipe ya Newcastle yerekeza muri equipe ya Atalanta United. Biri kuvugwa ko rino championnat yo mu gihugu ca Amerika naryo rishobora kuba riri muri gahunda yo kuzana bamwe mu makinyo bakomeye ku mugabane wa Buraya bakaza kuba bakinira mvugo mwa rino higanwa. Rero inkuru 10 ku bwanje nizo ndagushimira wewe wazikurikiranye zari zirimo ubuhigo bwabonetse mu rukino rwa rero huje mugwi wa FC Valence ndetse no mugwi wa FC Barcelona. Mugabo akabonis nuko Real Madrid bareba kwija amanota 49 mu nkino 21 vango muri Liga Santander nako muri Liga eSport. Iki bivuga ko Real Madrid ngo ntiyigeze inanirwa gutwara La Liga mu gihe yagera kino gihe cyangwa se yagera kwino stade bafise amanota 49. No kuvuga ko muri sezo mvango muri mu myaka 15 heze Real Madrid bananiye gutwara igikombe cya La Liga inshuro imwe mu gihe bari bageze ku ndya 21 bafise amanota 49. Rero ku manota barebe kuje 49 biri kuvuga ko mu mateka equipe ya Real Madrid imisi yose bakwija amanota kenshi bakwija amanota 49 mu nkino 21 vyarangira batwaye La Liga cyangwa ihiganwa gicicaro ca mbere mu gihugu ca Espagne. Nuko rero ndabashimire, reka dusimbire ku nkuru 10 za nyuma hariya kwa Bahizi Beni Bertrand atubwire 10 ziwe za nyuma hama duze tuzoka twinjira makuru yacu. Asante sana Edi, ndaza kuba mpagarara kuru tucanke utunatu uriya nabonye binyesha makuru bigiye bitandukanye byo mu gihugu ci Ubudagi bivuga ngo iyo ufite umumenyereza w'Umudagi ngurakina ariko ntigera akina. Ngiruse umumenyereza w'Umudagi birumvikana aragukina ntigera agufyinisha. Abo bariko baravuga ku mugabo wabazwi ku izina rya Hansi Flick 2014 bavuga bati yari icegera c'umumenyereza yitwa Joachim Löw, yavuze byinshi bigiye bitandukanye. Uno Joachim Löw niwe yamenyereje umuguserukira w'igihugu c'Ubudagi watsinze Brazil ku igenekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi 2014 batsinze Brazil ibitsindo 7 kuri kimwe cyo mu guserukira igihugu wa Brazil. Mu bagize planification ya rukino Hansi Flick yarimwo kuko yari cegera ca Joachim Löw. Noneho bace baranazana resultat y'ibitsindo 8 Bayern yatsinze FC Barcelona igenekerezo rya 14 ukwezi k'umunani 2020. Uyu mugabo Hansi Flick akaba yari umumenyereza w'umugwi witwa Bayern Munich. Noneho bace bazana ibitsindo 7 yaraye atsinze umugwi wa Valence kuri kimwe uno mugwi wa FC Barcelona. Bace bavuga ngo uyu Mudagi iyo wamuhaye umugwi ngo umenyereze murakina ariko wewe ntakina. Byumvikana yuko ari umwe mu bagabo bateye ubwoba canke bakomeye cyane. Umugwi witwa FC Barcelona, Shimire Patrick tuba turi kumwe neza cyane ara ku rubuga rwa YouTube. Umugwi witwa FC Barcelona waraye ukwije ibitsindo bigera kuri 30 mu nkino 8 mu mahiganwa yose bari gukina. Michel Zami baraye batsinze Valence ibitsindo 7 kuri kimwe, Benfica batsinze 5 kuri 4, Getafe banganije kimwe ku kindi, Real Betis batsinze 5 kuri kimwe, Real Madrid bakaba barayikubise ibitsindo bigera naho nyene kuri 5, Atletico Bilbao bayitsinze 2 ku busa, Barcelona bayitsinze 4 ku busa, mu gihe Real Sociedad bayitsinze 2 kuri kimwe. Mu gihe bigaragara yuko umugabo azwi ku izina ya Hansi Flick asa n'uwamaze guhitamwo uwitwa Szczęsny nk'umunyezamu umunyapolonye abwirizwa guhagarara mu izamu rya FC Barcelona ngo Szczęsny iyo
yatanguye mwiza Barcelona ibijanye no gutsinda ibitsindo biba ari ibisanzwe kuri we. Mu nkuru ya gatatu turagaruka ku bakunzi ba Manchester United bimenyesha makuru bigiye bitandukanye byanditse inkuru yo kujokinga canke inkuru yo gutwenza abantu aho bavuze bati reka tubabwire ati imbere Manchester United yuko yirukana Erik ten Hag ati bari mu kibanza c'13 muri Premier League. Ati nyuma yaho Erik ten Hag baje kuba bamwirukana bafata Van Nistelrooy baramubwira ngo wari cegera ca Erik ten Hag urahagumye gato tuje kurondera umumenyeretse. Ati nyuma yaho bafashe Van Nistelrooy bamuhindura none umugabo azwi ku izina rya Ruben Amorim avuye mu mugwi wa Sporting. Ati mu mugwi wa Sporting wasubire Ruben Amorim bamwirukanye indwi itarangiye. Ati nyuma yaho Ruben Amorim kuva mu kwezi kwa 11 afise umugwi ati no kuvuga ngo bimutwaye amezi abiri kugira ngo umugwi awukure mu kibanza ca 13 Manchester United iraye mu kibanza ca 12 birumvikana kugira ngo Manchester United ive mu kibanza c'13 byayisabye kwirukana umumenyereza mukuru biyisaba guha umugwi icegera cyo umumenyereza mukuru biyisaba kwirukana icegera cyo umumenyereza mukuru bazana umumenyereza bakuye muri Portugal umumenyereza bakuye muri Portugal bemusaba amezi abiri kugira ngo Manchester United ayikure mu kibanza ca 13 ayishire mu kibanza c'12. Ivyo ntabwo ari Bernibe twabivuze byavuzwe n'ibimenyesha makuru bikomeye vyahariya mu gihugu c'Ubwongereza. Mu nkuru ya kane turagaruka kuri Cristiano Ronaldo CR7 dos Santos Aveiro umunyamadela kuva mu gihugu ca Portugal. Uno mugabo harakomeye cyane yarakwisemwo igitsindo c'amajana 920 mu mateka y'umupira w'amaguru ngaho ku mugabane wa Burayi. Niwe mukinyi wa mbere amaze gutsinda ibitsindo byishime chers amis mu mateka y'umupira w'amaguru. Cristiano Ronaldo haracari wa mbere mu bakinyi bamaze gutsinda ibitsindo vyishi. Reka nakubwire ko Al-Nassr mu mateka amaze kwitsindira ibitsindo 86, Juventus 101, Real Madrid 451, Manchester United 142, Sporting ibitsindo 5 mu gihe mu guserukira igihugu wa Portugal amaze kuwutsindira ibitsindo 135. Reka ndabibutse rero Cristiano Ronaldo amaze gutsinda ibitsindo 221 ushize mu icamaze kwitsinda. Burya mu mateka Cristiano Ronaldo kuva yabaho amaze kwitsinda igitsindo kimwe. Iki rero baca bacandika bashize mu mpande bakavuga bati nivyo nyene nti kimwanditswe ko ariko naco ni igitsindo yitsinzwe. Ibyo amaze gutsinda ni ibitsindo 920. Ronaldo asigaje ibitsindo 80 gusa kugira ngo akwize ibitsindo 1000. Bikumvikana ko mu mateka uri ya mugabo amaze kwitsinda igitsindo kimwe meshe Zami. Mu gihe byumvikana ko tugoroka mu nkuru ya gatanu bati Erik ten Hag nubwo bashoboye ko bamwirukana uwo bazanye ari kugerageza atari byaroro bya ten Hag bisa ni vya Ruben Amorim ati nta terambere na rimwe turi kubona muri Manchester United. Erik ten Hag bashoboye ko bamwirukana maze gukina inkino 10 byumvikana Prito amaze gukina inkino zigira kuri 16 mwezi inkino 16 Erik ten Hag yatsinze inkino 10 anganya zibiri aza kuba atsindwa inkino zine. Ruben Amorim amaze gutsinda inkino zigera amaze gutsinda inkino zigira ku ndwi anganya zibiri aza kuba atsindwa inkino zigera ku ndwi. Kuvuga ngo uriya mugabo Erik ten Hag yarakomeye kurusha umugabo azwi ku izina rya Ruben Amorim. Sero ibiharuro biri kuvugwa Meshelzami. Umugwi witwa Tottenham wagarutse kuri Gary Blue wabakiniye igihumbi kimwe majana 9 yavuze igihumbi kimwe majana 960 akaba yaje kwitaba Imana igihumbi kimwe Prito 2025. Uyu mugwi witwa Tottenham mwabantu mwe uri guca mu bihe
bikomeye. Tottenham baheruka gutsinda igenekerezo rya 15 kwezi kwa 12 2024. Mwumve igihe cyaciye. Batsinze umugwi witwa Southampton ibitsindo 5-0. Nyuma yo batsinzwe na Liverpool 6-3, Nottingham Forest batsinda 1-0, Wolves banganya 2-2, Newcastle batsinda 2-1, Arsenal itsinda 2-1, Tottenham, Everton itsinda 3-2, Tottenham, Leicester yarayitsinze 2-1. Uno mugwi uzwi ku izina rya Tottenham Hotspur. Mu gihe bigaragara yuko Tottenham ifite akababaro keshi. Abakunzi ba Tottenham kuri stade banarungikiye ubutumwa indongozi barabwira ngo imyaka 24 abamenyereza 16 igikombe kimwe, ati no kuri harageze yaho mutuvira mu mugwi mukaja aya mafaranga mushiramwo no mugwi Tottenham mugafuma muje kuyaguramwo amagi, mukadandaza amagi canke mukarangura inkoko mukazigaburira zigazota amagi, mukadandaza amagi kuko nico mukwiye. Tottenham imaze imyaka 24 ifise agakombe kamwe, bamenyereza 16. Vyumvikana yuko abafana mw'abantu mwe barushe ku rwego go hejuru. Reka tubandanye n'inkuru y'indwi. Hariya hari ibintu novuga ngo biri kuvugwa cyane n'uwitwa Joachim Low mu kiganiro yahaye abanditsi bamenyesha makuru no yahoze ari umumenyereza w'igihugu c'Ubudagi, yavuze ngo byari bikomeye cyane. Ati nahuriye n'uno mwana Iminiki, ati turavugana kubijanye nuko yoshobora kureka gukinira umugwi serukira igihugu w'Abongereza agakinira umugwi serukira igihugu w'Ubudagi. Ati kuri we ntabwo vyari ibintu bisanzwe, atariko yarambwiye ko ari ryambere ahuye n'umumenyereza akomeye kandi umumenyereza akunda ndetse anakina muri style no mukinyi akunda, ndavuga Jamal Musiala. Ati hari amahirwe menshi ko Jamal Musiala ashobora gukinira mu guserukira igihugu w'Abongereza, ati kuko nk'umwana yitwa Jude Bellingham bari barakuranye, ati yasa no waramaze kumukonvenka kugira ngo azokinire Abongereza. Ati ntabwo nabonye Jamal Musiala nk'umukinyi w'igihangange muri Bayern, ati kuko ishogiye ntiyanakinishwa, ati ariko nari naramaze kubona tarayiwe. Ati rero ico manura abamenyereza cyane cyane biwe mu giserukira bihugu, ati hari igihe ukora urugendo shuri ugatembera, ati mu migwi itandukanye ukibonera tara, ati ndetse iyo tarika bidafise ubwene bw'igihugu umenyereza, ati uwo mwana ukamwegera umaze kumwegera hari igihe umukonvenka, ati kuko muri waba yaratanguye kwumvira nzogera mu giserukira gihugu ryari ko ariyo bakuru banje kandi bakuru banje batari bumvugira. Ati ko we mumenyereza uretse izo ntebe z'ivyubahiro atugakoroka mu mugwi ukaganiriza umukinyi, ati umukinyi ashobora no kugukurikira gahindura ubwene gihugu maze ibintu bikagenda neza. Yitwa Joachim Low aho yagenda avuga kwiza y'umugabo witwa Jamal Musiala mu mugwi serukira gihugu Fenerbahce ya Mourinho mu nkuru y'umunani imaze kubikora akazi kadasanzwe. Anderson Talisca kuva mu mugwi Al Nassr bamaze kuba bamugura. Iyi nkuru ndayituye Dieudonne Mwijabe, ndazi kadukunda cyane kandi arabakunzi ba Mourinho baba bifuza kumenya no transfer. Diego Carlos nawe n'umunya Brazil yaguzwe na Mourinho kugira injire mu mugwi witwa Fenerbahce hamwe n'umukinnyi yakiniye Paris Saint-Germain, Milan Skriniar akaba yamaze kuba yinjira mu mugwi witwa Fenerbahce wa Mourinho. Ibintu babikomeye cyane. Mu nkuru y'icenda turagaruka kuri Hans Flick aho yatanze interview nyuma yo gutsinda, yavuze ati ndakunda gukina mu mukenyuro nk'uwa One Clough, ati ntabwo mba ngomba kwinjiza ibitsindo, ati ariko kwinjiza ibitsindo naco ni ikintu kidasanzwe, ati biratanga umunezero mesherizami, ati ndakunda gukina muri style ya One Clough, ati ntabwo mba shaka kwinjizwa ibitsindo, ati ariko kwinjiza ibitsindo bitanga umunezero. Acabwira abamenyesha makuru ati bakunzi ba Barcelona nagire mbabwira iki kintu, ati mwabonye ko Pablo Gavi atatanguye mu kibuga, ati Pablo Gavi ndiko ndimvira abakinyi bavura binjira mu kibuga baza gusubirira abandi, ati namwegenda mugira nti are you ready, uriteguye kuja mu kibuga? Ati Pablo Gavi arambwira ngo coach Pablo Torre ko twamaze gutsinda numushiremwo
nawe arifuza gupruva, arifuza gukina, arifuza kwereka abakunzi ba FC Barcelona kafise tara. Umumenyereza aravuga ngo ni ibintu bidasanzwe kubona Gavi afise ugo rukundo n'ubumwe mu mugwi ukomeye nka FC Barcelona, aho abakinyi bose baba bifuza kwigaragaza. Birakomeye fongo ku mugoroba wa nijoro Gavi byari bitegekanijwe yuko aja mu kibuga ku bwa Hansi Flick, ariko yambwiye umumenyereza ati tereka mwakana bita Pablo Torre nako kigaragaze. Mu nkuru y'icumi ni inkuru y'inganza marumbu igaruka ku mugabane wa Afrika. Turi igenekerezo rya 27 ukwezi kwa mbere cyangwa ukwezi kwa 2025 kuri uyu musi mu gihugu ca Maroc kuri Mohamed wa gatano National. Ninzu canke ni gorofa ni nyubako ikomeye cyane hariya mu gihugu ca Maroc bitiriye Mohamed wa gatanu, uno akaba ni umwami anatwara iki gihugu ca Maroc nyene. Vyumvikana ko rero mwino nzu yagenewe ubugenegene hariya mu gihugu ca Maroc haza kuba bino bintu bidasanzwe. Haza kubera ibirori bise African Football History, niko gatazirano ngo African Football History. Mu gihe haza kuba hari novuga ngo haza kuba hari abagiye batandukanye nka Samuel Hadari, muramuzi cyane kuva mu gihugu ca Egypte. Haza kuba kandi hari igihangage gikomeye cyane muri football y'abanyakameruni yitwa Patrick Mboma kuva kuri Canal Plus. Haza kuba kandi hari umunyatunisia azwi ku izina rya Aymen Matuti. Haza kuba kandi hari igihangange cyitwa Gelvinho kuva muri Ivory Coast cyangwa igihugu ca Cote d'Ivoire. Murumva yuko ari ibintu bidasanzwe. Hano niho hagiye kubera tombora y'ingene inkino zizoba zimeze muri CAN. Mugihe rero CAF yamaze kuvuga ngo ntabwo ibi birori biza kuba birimo bino bihangange gusa byubatse izina mu mupira w'amaguru nk'aba El Hassam El Haddadi n'aba Patrick Mboma ndetse n'aba Gelvinho n'aba Aymen Matuti. Haraza kuba kandi hari n'abaririmbyi bakomeye kugira ngo baze kuba bafasha abitabiriye bino birori kuryoherwa no kumara umwanya mw'ivyo birori, umwanya wose baza kwamara bamerewe neza canke bahimbawe. Batumiye urutonde rw'abaririmbyi batandukanye bakomeye. Mugabo reka mbabwire bana, harimo umunyamaroke yitwa Atimo Amo, ndibaza muramuzi. Harimo umukongomani w'umufaransa umustar akomeye cyane yitwa Maître James, uno nawe aza kuba hari. Harimo kandi igihangange nabonye w'umunyamaroke akongera akaba n'umuhinyanyuzi w'imiziki wa mugabo yitwa Redouane aza kuba hari. Ibintu baza kuba bikomeye. Ikindi kintu mwomenya nk'abakunzi ba Classic Sport nuko iyi kandi itegekanijwe 2025 bamaze kuba bavuga ngo match izokugurura iki gikombe izoba ari ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 21 Kigarama 2025. Noneho bahita banavuga ngo murazi yuko urukino rwo kugurura ruzobera hariya muri Maroc. Urukino rwo kugurura ruzobera muri Maroc. Baravuga ngo ni higanwa rigiye gukinirwa ku mastade 9. Ati vyo twamaze kuba tuvyumvikanako. Nibindi rero mushobora novuga ngo kuzogenda mubwirwa, ariko reka mbabwire imigwi iza kubigenda igabugwa canke imigwi iza kubigenda itomborana. Nko muri poti ya mbere harimo Maroc, Senegal, Egypte, Algeria, Nigeria na Cote d'Ivoire. Hano bagiriye kuri FIFA rankings canke urutonde ngaruka kwezi rwa FIFA canke ngaruka mwaka rwa FIFA. Byavyumvikana bari kuri ngaruka kwezi ndetse na ngaruka mwaka ku
mugabane wa Afrika gwa FIFA ni Maroc, Senegal, Egypt, Algeria, Nigeria ndetse na Cote d'Ivoire. Ni bigugu ya migwi komakomeye. Muri poti ya kabiri hacaza Cameroon, Mali, Tunisia, South Africa, DRC ndetse na Burkina Faso. Iyi ni chapeau ya kabiri. Chapeau ya gatatu iza kubirimwo Gabon, Angola, Zambia, Uganda, Guinea Equatorial ndetse na Benin. Chapeau ya kane iza kubirimwo Mozambique, Comoro, Tanzania, Sudan, Zimbabwe ndetse na Botswana. Murakoze cyane, izo nizo nkuru 10 nari nabateguriye mu kiganiro cya Classic Sport cyo kuno munsi. Yes, urakoze cyane